Hello guys, mugire umunsi wa gatatu mwiza. Kama kora tuhere mu gihugu ca Espagne. Umupira w'amaguru kabisa mu mwaka wa 2020 ibitangaza tubwo tuzobona ngo urarangiye kabisa ibitangaza bigabanuke. Espagne gufatiye Ubudagi ibikubita ibitsinda bitandatu mu busa 6-0. Ferran Torres wa Manchester City atsinze ngo bitatu wenyene, ibindi bigatsinda na Alvaro Morata ya Lisabare hamwe na Rodri wa Manchester City nyene. Yewe kaye Ubudagi nyuma y'igihe bwigiza abami imigomo Ubudagi yirata ibatiza kabisa busubirije mu nkoko nyuma y'igihe y'imyaka 6 kabisa bukubise Brazil itsindo 7. Espagne igufatiye Ubudagi mana we atakigongo bakubita 6-0 bitsinda bitandatu mu busa mu vyukuri. Manuel Neuer akaba ari nshuro yiwe yambarire mu mateka atsinzwe bitsinda bitandatu mu busa mu rukino rumwe. Umwanyeza mu beza kabisa bibihe byose bona yuko urukino rwanse nyine rubagwanse babasuzugura kabisa. Ewana Espagne kabari yatsikatije itike ya Final Four muri UEFA Nations League kabari yisanze ibigo nk'u France byamaze kuronka iyo tike. Imenyesha makuru yavyo muri Espagne kabisa nagasuzuguro keshi ku front page yacu kimenyesha makuru AS Kiti ikinigi hano cyangwa kuno gukubitwa kibihe byose ati turabahaye kabisa ati intsinzwi bazonda bapfa batagibagiye ati nimwe mu ntsinzwi z'ibihe byose mu mateka y'iki gihugu. Ikimenyesha makuru Sport Chocho Kiti mbega vyiza we mbega vyiza 6-0 Espagne gufatiye Ubudagi 6-0 kandi korene kuri Martin Braithwaite wa FC Barcelona ngo ategura rero imigwi cyo mu Bwongereza irimo ramwipfuza kabisa muri Premier League mu gihe kigaruka no kuri Vinicius Junior ati Paris Saint-Germain biracafise ingingo yuko idategura kubaha Kylian Mbappe, idategura guha Kylian Mbappe Real Madrid mu gihe Madrid izo bitanze ubusabe butagira Vinicius Junior. Cyane mvuga mutanga Vinicius Tan numva take ncoboka po mutanga tana kimwe mu gihe reka no kuri Pep Guardiola yagiye kongereza amasezerano muri Manchester City gusa akaba atazorenza umwaka umwe mu masezerano ategura kongereza kabisa. Bikaba rero byatumye abantu bikeka bavuga ati Guardiola ni kubera iki ahise mu mwaka umwe gusa. Bikaba rero bivuga ko ashobora kugaruka muri FC Barcelona mu gihe kiza. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo kivuga kiti iyi ni dance cyangwa ni intambo y'ibihe byose kabisa cyongera gusuzugura kabisa Ubudagi kivuga kiti turabakubise ati muze mwimenye kabisa. Kinagakore no kuri Sergio Ramos yagize imvune mu rukino ashobora rero kudakina rero mu nkino Madrid giye gukina mu gihe kigiye kuza kubera iyo mvune yagiriye mu rukino. Mu gihugu c'Ubutaliyano naco nababona ko bagiye bagaruka ku iyo ntsinzwe kabisa y'Ubudagi. Kimenyesha makuru Corriere dello Sport gako nyene ku rukino kinagakora no kurukino Ubutaliyano bazakina na Bosnia Herzegovina uyu munsi muzo nkonyene za UEFA Nations League mu gihe ikimenyesha makuru Tutto Sport naco kigaruka ku rukino Ubutaliyano buza gukina rena Bosnia uyu munsi muzo nkino za UEFA Nations League. Kinagaruka no kuri David Alaba kivuga kiti hariho imigwi itari mike kabisa bandanya kurabira hafi David Alaba ariyo Manchester City, Juventus, FC Barcelona, Real Madrid kabisa zimuvugwa ko. Kimenyesha makuru l'equipe mu gihugu cy'u France cyagasere ku ntsinzi ya Le Bleu mu gusura ka gihugu kabisa w'Ubudagi wakubise Sweden ibitsinde 3 muri kimwe 4 muri 2 plutôt harimo double ya Olivier Giroud. Kinagakora no kuri rukino kwa La Roja kabisa kivuga kiti La Roja Rose l'Allemagne. Jabona kabisa ko Ubudagi babususuguye. Olivier Giroud rero akaba yatsinze double akaba yacashikana ibitsinda 44 mu gisura kira gihugu uFransa aho ibitsinda 8 gusa kugira bo kinyamaze kuwutsinda ibitsindo vyinshi mu mateka. Inyuma rero ya Thierry aramaze gutsinda 51 Olivier Giroud yakwishe 44 aho ibitsinda 8 vyonyene. Akaba mu zindi nkino ziremo zibanyine muri UEFA Nations League Portugal yatsinze Croatia ibitsinda 3 muri 2 kabisa gusa Portugal nyene zose zikaba zaramaze no gusezerwa kabisa mu itsinda ryabo hakaba haduzwe igihugu cy'u France. Inyuma y'urukino rw'Ubudagi na Espagne Toni Kroos mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ati iyo siyo ntsinzwe ikomeye ngize mu mateka yanje ati siyo ntsinzwe imbabaje ati ibi ni ibisanzwe mwo buke ati twakinye nabi ati Espagne tweretse ukuntu bataka
ukuntu basatira kabisa. Tinizio twatsinzwe ariko je kuri giti canje isi yo ntsinzwe imbingize. Ari twakinye nabi Espanya ariko yarikweretse ukuntu bakina, yarikweretse ukuntu bikogwa mu kibuga n'ukuntu basatira kabisa. Umenye umumenyereza rero w'umugisore kiko nawo bodage kabisa Joachim Low avuga ati twari hasi kabisa, ati n'ibintu bijatahuritse gusigura, ati uri kintu cyose chance mu gice cyakaye twagaragaje gukina atariko biranga, ati ibintu vyabaye ikibazo kabisa, ati nta mahirwe twegeze tunagira, ati ni ngorane gusa. Bodage kabisa abususugura we. Ubona ko kabisa mpira w'amaguru no mwaka wa 2020 bandanya kutuzanira dusha muri rusangi, ubona ko kabisa bitangaza ataho namwe mu biraje. Niyo mpamvu dukunda Lega Football, niyo mpamvu tuyikunda, niyo mpamvu tutareba amasinema cyangwa amafilme football bwana. Izo nkino hakaba harimo harabare n'inkino zo kurondera igikombe cya Afrika cha kane kabisa. Angola itsindwa na RDC kimwe mu busa, Maroc itsinda Central Africa 2 mu busa, Togo inyagirwa na Egypt 3 muri kimwe muhira, Sierra Leone inganya na Nigeria busa mu bundi, Tanzania yihagarara Dar es Salaam kabisa inganya na Tunisia kimwe mu kindi, Namibia itsindwa na Mali bisinda 2 muri kimwe mu gihugu Rwanda rwanganije na Cape Verde ubusa mu bundi, Sudan kubitagana kimwe mu busa, Ethiopia ikubita Niger 3 mu busa, mu gihe Madagascar yarimo riranganya n'umugwi wa Cote d'Ivoire gitsindo kimwe mu kindi kabisa. Akaba rero muzi nkino zo kurondera itike igikombe cya Afrika kabisa, Juni ya kane kabisa yamaze kurangira ku mpande zomi, akaba ibihugu bitanu bimaze kurukatisha itike. Akaba ari uko amatsinda ahagaze muri groupe A, Mali ni ya mbere n'amanota 10 yamaze kuba qualifié, Guinea ni ya kabiri n'amanota 8, Namibia amanota 3, Chad ni ya nyuma n'inota 1 yamaze kuba elimine yaratashe. Mu itsinda rya kabiri Burkina Faso amanota 8, Uganda amanota 7, Malawi amanota 4, Sudan y'Epfo amanota 3. Mu itsinda rya gatatu Ghana amanota 9, South Africa amanota 9, Sudan amanota 6, Sao Tome amanota 0. Mu itsinda rya kane Gambia amanota 7, Gabon amanota 7, Congo DRC amanota 6, Angola inota 1. Mu itsinda rya gatanu naryo rero Burundi burimwe Maroc amanota 10. Maroc kabisa bisa amanota 10, egekolikole n'umugwi wa Mauritania ifise amanota 5, Uburundi amanota 4, Central Africa amanota 3. Mu itsinda rya F Cameroon amanota 10 yamaze kuba qualifié, Mozambique amanota 4, Cape Verde amanota 4, u Rwanda amanota 2. Mu itsinda rya G Egypt amanota 8, Comoro 8, Kenya 3, Togo 1 yamaze gutaha. Mu itsinda rya H Algeria amanota 10 yamaze kuba qualifié, Zimbabwe amanota 5, Botswana amanota 4, Zambia yanyuma amanota 3. Mu itsinda rya I Senegal amanota 12 yatsinze inkino zose uko ari 4 yamaze kuba qualifié, Congo Brazzaville amanota 7, Guinea Bissau amanota 3, Eswatini cyangwa Swaziland amanota 1 yamaze kuba elimine. Mu itsinda rya J Tunisia amanota 10 yamaze kuba qualifié, Guinea Equatorial amanota 6, Tanzania iri mu kazi kabisa ni hagati n'amanota 4, ngiye Libya ari yanyuma rena amanota 3. Mu itsinda rya K Cote d'Ivoire amanota 7, Madagascar amanota 7, Ethiopia amanota 6, Nigeria amanota 3. Mu itsinda rya L Nigeria amanota 8, Benin amanota 7, Sierra Leone amanota 3, Lesotho amanota 2. Aya niryo tsinda kabisa rya nyuma. Mukamenya yuko iyo imigwinganije amanota ikintu ca mbere bareba inkino zabahuje, nk'akarorero ubundi nibwanganya amanota na Mauritania, ubundi buzoje imbere ya Mauritania baraba inkino zabahuje zibiri amanota umugwi warose mu menshi. Umva nk'Uburundi bwarose nk'amanota mu nkino zibiri, nibwo abudayigwa ibitsindo 10, Mauritania takitsino na kimwe dayigwa ariko bakanganya amanota. Uburundi nibwo buzoguma bubakarishye. Basanze rero inkino zabahuje mwagiye muranganya, baca bareba rero ibitsindo muzigamye, basanze naho mu byo mubinganya bareba rero ibitsindo mwagiye muratsinda uko gushika rero baravye umugwi qualifié uje hejuru y'igindi. Muri Amerika y'Epfo harimo harabaye inkino zo kurondera itike gikombe c'isi cyo mu mwaka wa 2022, Colombia Colombia raye batijwe kabisa na Equateur 6 muri kimwe, si biza 1. Venezuela itsinda shiri 2 muri kimwe, iri gutsindwa na Brazil 2 mu busa, Paraguay inganya na Bolivia 2 mu bindi, Peru itsindwa na Argentina ibitsindo 2 mu busa, ariko igitsindo cya Lautaro Martinez. Akaba rero haduga imigwi 5 mu gikombe c'insi, ukurera akaba ari ku rutonde ruhagaze. Brazil ni ya mbere amanota 12, Argentina ubona kiri mu kazi kabisa ni ya kabiri
n'amanota 10, mu gihe Equateur ari iya gatatu n'amanota 9, mu gihe Paraguay ari iya kane n'amanota 6, mu gihe Uruguay ari iya gatanu n'amanota 6, Chili igakurikira n'amanota 4, Colombia y'indwi n'amanota 4, Venezuela y'umunani n'amanota 3, mu gihe Peru na Bolivia ari zanyuma n'inota rimwe ku mande zose. Ngaha mu bundi Primus League nayo yakomeza, Olympique Stars itsindwa na Vitaro 1-0 imuyinga. Flambeau du Centre rero ikaba itarakina na Musonga tibaza gukina iyo muzi kabisa derby y'Igitega haza gupfa umuntu. Kanzani ikaba yatsinze Rukinzo 1-0, Muzinga itsindwa na Message ngo 2-0, Bumamuru itsindwa na Aigle Noir 1-0, Buja City itsindwa na Dynamique 1-0, Reserva itsindwa na Interstar 2-1, mu gihe Athletic Academy yaganya na Royal igitsinde 1 mu kindi ku rutonde ka Olympique Stadium mu kibanza cya 20 ukurikiwe n'umugwi wa Aigle Noir n'amanota 19, mu gihe yindi migwi igendera yakurikira nk'imigwi ya sinzi yindi migwi ifite 15 kurikira za Flambeau du Centre. Nkuko nuko gusa wowe utarakina tumenye ukuntu rukino rwawo na Musongati kabisa abanyagitega urindiranye gishika umunsi saa 10 hatakupfa muntu kabisa. Ewa niyo derby yabaye kabisa y'Igitega, ubona ko abafana babuzuye ikibwura bora ahantu honyora ambiance y'abafana ba Flambeau du Centre kunguma n'aba Musongati muntu atakufa kabisa. Akaba ari umuzi gihe cy'isaha 10 z'umugoroba muri Primus League kuri journée igira 10. Akaba ari gorukino rwa nyuma rero rangoze journée igira 10 kabisa n'igiriganwa rya hano iwacu. Akaba ari gazi tumeze nk'abaca ku ntema mu rugamba hagati mwabonye uko Maroc yarayitsinze Central Africa ibitindo 2-0. Tuvuga tuti ni avantage ko n'aba mu rugamba ko zishiye zigoma mu kibanza cya gatatu, ni avantage mu vy'ukuri uko iyo banganya Central Africa rikuca iceki n'aba mu rugamba baravye Confederation ko yaradutsinze. Iyo Central Africa nahitse naho vyari kuca ibi bibazo umuntu yuko rero arizize ko n'aba mu rugamba kuba Central Africa yakubiswe inama mu rugamba zishobora kuza ziyamina zigatsinda Central Africa. Maroc kacigenda kanganya na Mauritania ceki kayidukubitira eno kabandanya reko kugenda neza kabisa. Hano namwe baribaza yuko kuba rero Maroc yatsinze Central Africa bizogabanya ubushake ku rukino rwa Mauritania, ivuga ati twaramaze kuronka itike nayo tirayironka neza isa niyamaze kuyironka. Hano namwe baravuga ati sha Maroc nishobora kuzocishenje kivuga ati twaramaze kuronka itike nta mpamvu yo kwivuna. Jesu uko ndavyumva mu mujyi kuri suko ndavyumva cyambere ni professionnel bajya barabu uretse nyine ko muri Afrika naho bundi ibintu byose byabo na professionnel. Football yabiri kure nta bintu byo vuga ngo arakureka bana professionnel nyene imatch azokina nkuko vyamye na nubundi ntibaranaronka nitike kwanza ntibaraba officiellement baronke qualification. Urumva yuko bazoguma biyamina maka batsinze urukino rwa Mauritania cenye barunganye Mauritania bayitesha amanota. Niba mu rugamba ikintu gisabwa kwazi nibanza zikure ko Central Africa usubona ko amahego kunama mu rugamba mu vy'ukuri abandanye yiyongera kandi bashobora kuzobikora tanke kagenda vyizeye yuko inama mu rugamba zizobikora zikaronka iyo tike atakabuza. Abasone bandanya gukora neza bakoronka amanota 3 ya Central Africa bakaniyaranje bagakora inota rimwe muri Maroc. Hazo hari amahirwe menshi mu by'ukuri ko naba mu rugamba. Mukere mu yandi makuru guys, West Ham ishobora gusinyisha Musatizo Real Madrid Mariano Diaz, mu gihe Arsenal ishobora kugura na Inter Domira bakayiha Christian Eriksen, mu gihe Inter Domira rero yiha Granit Xhaka. Mu gihe rero umumenyereza rero wa Inter Domira kabisa Antonio Conte yavuze ati igenda ari muri Chelsea narashaka gusinyisha Virgil van Dijk ariko sinzi ukuntu byapfuye kabisa. Akora mu yandi makuru Olivier Giroud apanga kuva muri Chelsea mu kwa mbere akaje kureba hano aronka igihe gikwiye cyo gukina. Giroud ndamushigikiye kabisa, jirafise imana zigutsinda tezo gukina ero yo mwaka uza ashaka rero guhigana zoronka igihe gikwiye cyo gukina kugira bandanye guma muri forme. Guys mugira ibihe vyiza ntuze gucwa ku mugoro basa z'ijoro canke saa 2 nazo nkuko amateka ye ya Ngolo Kante niwe butangaje kuri we tuza kubagezaho uyu munsi. Mugira ibihe vyiza Imana ibahumugisha murakoze.